wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijensho mugenzi mugusanga ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rudasmana Kiza na gutunganiriza. Mugano giheruka mugenzi wanje Gina Sasagare yaganiriye n'umutumire Harubuntu Onezime aho baganiriye ku ruhara rw'indongozi mu ishengero. Uno munsi baza kubana baganira aho bavugana ku ruhara rw'indongozi mu muryango, mu kibano eka no mu gihugu. Reka rero tubandanye tubatega yompi. Uno munsi rero tugiye kubandanya muri kino kiganiro. Ikiganiro duheruka twari dufise umutumire Harubuntu Onezime asanzwe afasha ibitari bike muri kino kiganiro, yaradufashije kuraba urwo ruhara mu bijanye n'ishengero. Uyu munsi kandi twongeye kumuhamagara, turamutuma ko turamwikora ko kugira ngo atuganirize kuri ivyo. Onezime, ndabahaye ikaze kandi ndabaramukije amahoro y'Imana. Murakoze, nanje ndabaramukije kandi ndamutse n'abariko baradukurikirana. Murakoze. Mu kiganiro duheruka kugira mwaratuganira ibitari bike kubijanye n'abantu bitwa indongozi mu ishengero. Turabona uruhara rwabo ko ari intangere kugira ngo ishengero rishobore kuba ishengero ryiza, rishobora kuba kw'Imana rigomba, ariko rikanahindukira rikanafasha no mu kibano kugira ngo n'ikibano kibe ikibano ciza, kubera ko ishengero uko ijambo ry'Imana bivuga ni itara y'isi, n'umuco umurika, ni n'umunyu w'isi. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibijanye n'uruhara rw'izo ndongozi mu kibano. Mbega bahagaze gute abo bantu uravye ku byo umaze kubona, kuko umaze kubona ibitari bike, urazi ishengero ingene rimeze. Urwo ruhara rwabo hari ico rushobora gufasha mu kibano kugira ngo ikibano kimere neza canke isosiyete imere neza? Murakoze. By'ukuri indongozi mu ishengero zirafise n'uruhara mu kibano, kuko kenshi indongozi mu ishengero aba ari umuntu yizigiwe, aba ari umuntu yubashwe, aba ari umuntu kandi benshi novuga nti bemera kuko muri we yari umurongozi mwiza, adafise ingeso mbi, ataca abantu bamunenga. Ariko imbere yuko kumbere dushishikare ku bijanye n'uburongozi mu kibano, twifashishe ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo ca Nehemiya igice ca 2 ku murongo wa 17. Umutwe w'amajambo avuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubahe. Ngo maze ndababarira nti, mbega ntimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo nitwame turi agatwengo. Aha uriko uravuga rero ivy'uburongozi, ntaworeka kuvuga ivya Nehemiya, ingene yabonye ko aho babaye ari misaka, mugabo agacaje imbere. Yari umukozi w'Imana bazi, asanzwe akoreshwa n'Imana, mugabo mu kibano arashobora kuja imbere abandi baba Bisirayeli canke Abayuda n'abandi bose babaho hafi. Nehemiya yarasanzwe ari no mu butegetsi, yarakoresheje byose ububasha Imana yamuhaye, ko yarasanzwe akora n'ibwami, ariko kandi yari umukozi w'Imana, yari indongozi novuga mu ishengero rya kiriya gihe. Acaraje imbere rero ababwira ati ngo twubake. Ingene vyagenze udondaguye ukabona ingene uburyo bubasha yari afise byose arabikoresha, kandi arashobora gukora ikintu kigaragara mu kibano. Hama aho hari harasambutse harasubira harubakwa. Baravuga yuko Nehemiya donc yari umukuru wa Israeli nyuma y'ubuhungiro. Arerekana rero uburongozi ingene yashoboye kubukoresha n'ubukerebutsi bwiwe. Yarategekanije, aratunganya, aratera intege kandi arakora akoresheje ububasha yahawe ku bantu bari hampande ya Yerusalemu. Ibyashikiye rero Nehemiya nivyo duhura no muri iyi minsi yacu. Niho mvuga rero nti
yo tubera icyitegererezo kuko ivyo yashoboye gukora muri ico gihe nuno munsi nkuko muriko muravuga nico n'indongozi zishobora gukora mu kibano kuko ibyabaye kiriya gihe nuno munsi biraba je nama ntangariyeho niko ndasoma ijambo ry'Imana Bibiliya urabona ibintu byabaye haraheze imyaka myinshi nk'ibihumbi 6 mugabo ugasanga n'ibyo bintu nuno munsi birahari nuno munsi birahari ubundi niyo yavuze terega ibyaha bakora kera nuno munsi barabikora ubugorotse kandi abantu barondera kera nuno munsi baraburondera no kuvuga ngo rero mu kibano ego muno munsi twavuga tutabantu barabaye benshi ariko ibyo bakenera biguma ari vya bindi rero niko ndavuga nti indongozi irafise uruhara runini turavye rero nkuko nariko ndavuga uyu Nehemiya nuko nawe yihaye intumbero yo gushira ku muzani impwemu yo gukora no kwizigira Imana urumva ingene yakora hariho kuraba ico yokora mugabo akashira Imana imbere kandi ico nico umurongozi w'ishengero nawe nivyo yokora byose ategerezwa gushira Imana imbere yaraha agaciro isuzugurwa naho womenga ntibifise urufatiro urashobora we kugira umugambi cyangwa kumva uti muri societe reka dukorera ibarabara ry'imigenderane kandi n'indongozi z'igihugu barakunda kubifasha mugira iterambere umugabo muri Bibiliya haravuga abantu bitwa basina barati batobiya abo nuno munsi barahari urashobora kwiyumvira bakintege urashobora kwiyumvira gukora umugambi kubera ari gishasha abandi bakavyanga kandi ari byo ufashe kibana we none nkuno munsi nk'umuntu abona ngo nakarateye imbere arakize agaca ashaka umuruga ngo apfe kandi ubwo butunzi bwiwe nawe yo ntiyo buri ubwo bufasha none we nko mu kibano uri ufise imodoka abantu bagaca bakugirira inzigo ngo ufise imodoka reka tukwice muga iyo modoka ntazobura umwana gwara canke umbo mubakanye canke iki ugasangira mufashije rero abantu bacana intege ibi nkuko byari kera none munsi baracariho kandi umurongozi arahamagariwe kugira icyo akoze ntatinya arakora turabibona yuko Nehemiya atatinye rero naho hariho abamugwanya yarabamenya kandi ntace abanebagura mugabo akabifata nkama nariko nsomye ndabona ko baze baramutuma ko mu manama bamwandikira makete mugabo ko yarazi ko bariko baramusamaza kugira ngo ntabandanye igikorwa ciwe nawe akanga ntiyabihaye agaciro yaramenye ataba bariko barashaka sinshike ku ntumbero shike aho nshaka gushika mu gusanura uru ruzitiro ni nkuko n'umunsi no mu kibano ibyo umuntu wese yo kwiyumvira gukora biba bikenewe ko narasanze bugiye mu kibano atamurongoza hari afise imbono kandi kenshi kuko biri mu burongozi harabona mu kwitanga usanga ibintu byononekaye ugasanga ibarabara iracitse mugabo ntihagire umuntu avuga ati reka turondere ibiti tujye imbere abandi burya nasanze by'ukuri hamakeneye umuntu ajya imbere abandi kuko abantu bose kandi niko biri barakenera umuntu abaje imbere ati ngo dukorere nk'umurongozi w'ishengero biroroshe niyo yohamagara abanyeshengero biwe ati ribarabara ryasivye turisibure ivyo birafasha kandi urumva birafasha mu kibano aho baba bakabamera neza ariko kenshi nabo umuntu hari igihe nabo nyene baca bavuga ati aka karore kanatwe tugakurikiza rero n'indongozi mu ishengero rirafata rero nk'iriko navuga ku bya Nehemiya yarakemura n'amatati y'abantu n'ibihe bigoye agatunganya neza ibihe by'ubukene agafata mu maboko iby'abandi bahevye arumva rero umurongozi mwiza ashobora kubona ati ibi bintu naho abandi babihevye batariko barabikora je ko mbona ko byogira ikimazi akabikora rero uno munsi nkayi wacu indongozi irafise uruhara runini mu kibano kugira ngo n'ababanyi babe hano heza babane mu mahoro babeho babona nyene ko ibintu bimeze neza ko ubuzima bumeze neza birashobora gufasha murakoze twifashishije kuri ako karorero mwavuze ka Nehemiya hariho ikintu yakoze cyo kugenda akava iyo yari ari Babuloni akaja Yerusalemu akabona ibikenewe aho hantu tuzi hano iwacu tureke Nehemiya gatowe kuko mwabivuze ko ari umuntu yofatirwa ko numwe mu bofatirwa ko nk'indongozi mu bajanye n'abahagarariye ishengero gufata umwanya ukaraba ikibano cawe uko cubatse uko kimeze ibikenewe ibibuze
ni ikintu umuntu yohanura indongozi z'ishengero ati bifatira umwanya navyo mu bihe umwanya murabe ibikenewe aho mubaye canke boguma gukomeza mu by'impwemu bakaja no mu ishengero. Urumva by'ukuri niko niyumvira gatonya inkuru numvise kandi noneho nigaragara yari umwana yafasha abandi bana batonya akababwira ijambo ry'Imana. Baba yarabatumira muhiri wabo mugabo inyuma y'ijambo ry'Imana agaca ababwira ati rero mwabana mugende muhira mugira isuku ntimugambarire abavyeyi nzoza kuraba yuko muhira hasa neza kuko nitwoguma mu by'imwemu dukwiye no kuba ahantu heza. Rero uwo mwana akigisha abandi akababwira ko ari byiza gukora no mu rugo mukagira isuku hakakubugwa hagasa neza aho kandi hari mu gihugu hagati ariko kandi no mu gihugu hagati urumva abantu bose baba bakeneye isuku ni cya kibano. Rero uwo mwana haragira igihe rero akagendera babandi bana batonya asanze utakoze neza cyangwa muhiri wawe hadasa neza gacomoze we kubera iki utagira isuku kandi twavuganye yuko dukwiye kugira isuku. Agaca abona ko hariho ubugaba agaca muhanura agaca abwira n'ababyeyi ati twarasezeranye ko dukwiye kugira isuku aho tubaye. Kandi rero nico je namahunda no kuvuga naravuze ubushize yuko aba missionnaire barazanye ubutumwa hanyuma bagafasha no mu kibano. Je naragenduye ahantu hatari hamwe ahantu hashitse ijambo ry'Imana bwa mbere ucu usanga n'isuku rihari hari ubudasa n'ahandi umuntu akamenya ko akwiye kwicisha kw'amazi akoga. Urumva iyo rero mu kibano urumva ivyo byose bica bifasha iyo mu kibano mu ngo z'abantu hari isuku kinjira ngaho ugasanga hasa neza kuko igituma nabivuga uko nuko nabona nk'abantu batari bwakire nk'ijambo ry'Imana mu myaka yahera ubwo usanga iyo abandi bagiye no gushima Imana no gusenga Imana kuwa Mungu wewe ariko arakukamasa. Nuvuga ngo uwo muntu nta n'umwanya na mutonya aronka ukoga. Urumva ingene abarongozi b'ishengero bafise ikimazi no mu kibano. Nuvuga ngo barafasha no mu iterambere no mu isuku no kugira abantu babeho neza nuko navuze cyane isuku ariko bica bifasha ibikorwa byose biraba ubuzima kuko biba bikenewe nuko abantu biga ingene barima kijambere kugira bimbure byinshi abantu baba bakeneye gufashanya haba no mu bworozi haba mu bikorwa byose bishobora gufasha mu kibano ibyo byinshi byabonetse nibyo byose n'umwimbi ingene bawutunganya ibyo byose bigafasha abantu bakamenya nka kera no kuba no munsi atabiriho akamenya ko yimbuye byinshi abafise ikihavyimburira nuko gisaba kuba carubatswe foko mbeze ngene cyubaka no munsi nuko kumbure mu ntwaro bariko barafasha kugira ngo abantu bafise umwimbu bagaca babereka mu bigega rusange ariko nk'ivyo no mu myaka yahera abarongozi barashobora kwigisha abantu kuko ibintu byari bikihari bakabigisha n'ingene bashobora kugira ikigega ciwatiri warashira ari ikigega rusange n'ibigega rusange kera byariho. N'ibyo byose birafasha. Nuvuga rero yuko indongozi irafise uruhara runini mu kibano kugira abantu babana amahoro nkuko navuze mu bisanzwe ari umurongozi mwiza afise imico myiza ijambo ryiwe rigenda rifise ikimazi ahari hose. So kuvuga ngo nuko niyo tubari mu rusengero naho bari mu nzira ariko arataha kubera abo mu kibano kenshi baba munsi kandi baba bazi ko ari umuntu w'intungane umuntu kandi babona ko by'ukuri agendera ukuri w'icitegererezo. Rero niyo yohanura n'icyo yovuga cyose kiba gifise akamaro. Hariho ikintu gikomeye gikunze kuba abantu bakabivuga bati no gutandukanya ibyo mu mashengero bijyo kwabyo ibyo mu gutunganya ingene abantu barongorwa nabyo bijyo kwabyo ariko ibyo nubwo byo babisa n'ibisata bibiri bitandukanye bifise ingaruka kuri wa muntu umwe ari mu kibano arakeneye ikiva kwa pastori cyangwa kwa patiri arakeneye ikiva ku mutware kanaka umurongozi kanaka. Ni ukuvuga ko iyo habaye uguhengamira ku ruhande rumwe bice bigira ingaruka kuri uyo muntu ku buzima bwiwe. Icyo mwari ko muravuga nuko iyi ndongozi
ikwiye kumenya ibikenewe n'ibikwiriye mu kibano. Mbega iyo yagiye mu kibano ikaraba ibikenewe bikwiye gukorwa, hariho ibyo ashobora gukora we, hari n'ibyo bisabwa uyundi abifitiye uburenganzira bwo kubikora akabikora, yobishikiriza nde? Uwo mwimenyerezo arico wofasha. Murakoze. Mfatiye nyene ku bisanzwe bihari hano mu gihugu, kumbere n'ibindi bishobora kuzoba kenshi, nk'uko mariko muravuga, hariho usanga mu kibano ibikorwa umenga n'ibyabo mu ntwaro, ariko kandi n'ibyabo mu ishengero, ariko iyo bagiye hamwe birushirizaho kugira ikimazi, kuko hari n'igihe usanga yuko bivanye n'ingene uwo murongozi w'ishengero yigenza, afise kwemegwa, kumvigwa gusumba n'uwo mu ntwaro. Birashobora gushika, kuko kenshi uwo murongozi w'ishengero kubera abarongoye baramwizigira n'ibyo baramwizigira, baramugirira icyizere gusumba, bashobora kumugirira n'icyizere gusumba na umuntu wari. Nicyo gituma rero uzosanga niyo habaye amatangazo y'ibyokorwa, y'amanama mu gihugu hagati, burya kenshi barabicisha mu masengero, bakabimenyesha, kuko baba bazi bati hajya hakoraniye abantu batari bake, kandi ibyo bababwiye baramenya ko ari byo. Kenshi iyo bagomba yuko ikintu kimenyekana, nabo mu ntwaro barazi yuko bagicisha ari nk'amatangazo, bakayacisha mu masengero, kandi ko baba bazi yuko kenshi ahajya kiba cumbizwe kandi kiba kivuzwe n'uwo bizigiye bemera gusumba, bigaca birushirizaho gufasha. Rero ikindi novuga nuko nyene iyo indongozi mu ishengero turavye nk'ahatanguye cyane, nico novuga, usanga byagiye bibafasha no mu iterambere ry'umubiri, abantu bakagira isuku, bakiga indero, amashuri akabaho, amagara y'abantu. Urumva hariho nk'amashengero bivanye n'uburyo, usanga bafise n'amashuri kugira abana bige, bakagira n'amavuriro, hagasaba n'amaproje yo gukwega amazi meza. Ivyo byose hari igihe usanga rero iyo ndongozi y'ishengero yafise ingena avugana n'abandi, urumva ko bica bifasha mu kibano, ko mu kibano mumaze kuba mufise amazi meza, mufise amashuri, mufise amavuriro, urumva ivyo byose nibifasha kugira ngo mu kibano abantu bashishikare kubana neza. Rero uruca wumva yuko indongozi y'ishengero afise uruhara runini. Je ndazi ubundi Mutama yarabivuga neza, ndabyibutse kubera kumbure uno munsi haravugwa ko twimirije amatora mu myaka iri imbere. Rero hari igihe abanyamigambwe wasanga bagiye kwegeranya abantu mu mwanya kumbure ishengero ryari rikeneye kwinjira. Rero Mutama yari umuntu agikuriye, kumbure yabonye ibitari bike, yarabwira ati ibyo by'imigambwe ni iby'akanya gato, nimubanze banyamigambwe murindire tubanze tubabwire ijambo ry'Imana, hama namwe muraza kushishikara inyuma, ntimuze abantu kujya gusenga. Kandi agaca babwira nabo bakristo ati ni iby'umwanya muto, ariko ijambo ry'Imana kandi kubera abo bantu babumvira umurongozi w'ishengero gusumba umukuru w'umugambwe, urumva aho baca babanza bakumva icyo umurongozi w'ishengero ababwiye, kandi iyo bagomba noneho gukorana neza bica bigenda uko iyo izo porogaramu ntibazisekanye, kubahiriza umwe wese mu muhamagaro wiwe. Ikindi gusa nabonye mu myaka yahera ubu kubera ibintu by'imigambo myinshi byacanganye, ariko mu myaka yahera kubera nyine uko kwemera indongozi y'ishengero, waje usanga ari bo bashinya nta bari imbere bagahanuza no mu migambo bakahanuza, kuko baba bafise iyo mpano y'ubwenge buva ku Mana, kuvuga ukuri, kutabesha, kandi bakizigirwa na bose. Uje usanga rero bivanye uko kose uwo muntu aca yemerwa. Rero by'ukuri indongozi mu ishengero irafise uruhara runini no mu kibano, kugira ngo abanye babana neza. Uno munsi ashobora kusanga nako nabo bakubera twimirije amatora, abantu bagashamirana bakavugana nabi. Iyo rero indongozi y'ishengero avyifashemo neza, arabafasha bose
kuko ndibuka mu myaka yahera twagize kuba turiko turategura inyigisho ku barongozi b'amashengero kugira ngo bitegurire amatora tukamubwira umurongozi w'ishengero ko adakwiye kwerekana ahengamiye ndategereza kwerekana naho yoba kumurashigikiye ivyiyumviro by'umugabo si byiza we uruhande rwo guhengamira ko n'uruhande rw'inyungu nziza ya bose ya bose kuko urumva mu ishengero bahuriraho bose nk'ico ni ikintu kinini uno munsi ntitwovuga yuko umurongozi w'ishengero ndetse hamwe je hari n'abarongozi b'amashengero twaba turi kumwe bavuga ati burya vyiza dukwanze biboneka ko umurongozi w'ishengero atarakwiye kuja mu migambwe kuko urumva we yakira bose akumviriza bose none mu ishengero nimba wowe uri uwo muri umugambwe ugaca uvyerekana abo bandi nabo umva bazoca bagira gute rero bamwe tubagiye turaganira ibyo ndavyibutse kubera ko mbere twegereje amatora ariko kandi izo nyigisho twabaha kwari kugira bafashe kubungabunga amahoro aho babaye kandi ibyo navyo byarafashije mu myaka iheze nizera ko n'ubu bizofasha urumva ni cya kibano ko ndibuka ko mu nyuma turiko turaraba ingene byagenze hariho abadushingiye intahe ko basangaho abantu bariko barashwana nabo batarabakirisu canke abo barongoye mu ishengero mugabo ko bariko barapfa ivyiyumviro bakabwira ati none mupfa ivyiyumviro ejo ibi ntibuca bihera hanyuma mugaca mushishikara ku bana reka rero mubana amahoro umuntu nimba yemera ivyo vyiyumviro vy'uwundi mubwo mubibe mu mahoro kuko ejo ibi vy'amatora birahera hama ubuzima bubandanye ara normal cyari bubandanye nyene uko bisanzwe mu nzira nziza ivyo byose ni uruhara z'indongozi y'ishengero iyo yifashemo neza no mu kibano urumva yuko abantu baca babana amahoro bigaca bifasha n'igihugu cyose kuba amahoro aha rero nico gituma ariko ndibuka yuko by'ukuri indongozi z'ishengero zirafise uruhara runini mu kibano n'ibi bihe nariko ndavuga hageze imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora hamwe ndetse hari igihe babizigira bakabashiramo mu maharura amajwi kuko babazi yuko batabesha ariko na cyane nuko bashobora gufasha gutatura abantu bariko baratata bapfa ivyiyumviro kandi ari ibintu bica bihera kandi ubuzima nabwo bukwiye kwamaho kandi abantu nabo bakabana amahoro ibihe byose nibyo murakoze ni ikiganiro n'abakunzi b'amahoro hariho akaruriro mwageze gutanga ka Nehemiya yakoze ibikomeye mu gihe ciwe ariko kandi yari afise n'ubwenge ubona yahawe n'Imana iruhande yuko yari umuntu nyene yahamagawe n'Imana hariho ikintu gikomeye yakoze ubona yubakiyeko yarafitanye imigenderanire myiza n'Abisirayeli kubera ko yababwiza ukuri bari bamuzi akababira icitegererezo ariko kandi yarafitanye imigenderanire myiza mu buryo bw'uburongozi bw'abami batwara Abisirayeli niyo yatwawe mu kinyago i Babuloni yagize imigenderanire myiza n'umwami bituma mu gihe amaze kubona igikwiye gukorwa i Yerusalemu izo mpande zose ntiyazihishije abakuru b'Abisirayeli yeretse igikwiye gukorwa umwami yaramubwije ukuri icagomba cyofasha ubwoko bw'Abisirayeli nk'indongozi z'ishengero hani wacu muri kino gihe imigenderanire yazo n'abafisi ibyo bajejwe mu gutunganiriza abantu hatuko turavuga mu by'intwaro n'abandi banyagihugu basanzwe imigenderanire yoba yihe na cyane mu bijanye no kubereka igikwiriye kandi bakabibereka mu buryo bukwiye murakoze nk'uko twari dufatiye kuri Nehemiya ijambo ry'Imana yatubwira ko yarasanzwe akora ibwami hama ngo ariko arahereza umwami arabona ko Nehemiya ababaye cyane arabona ko yahindutse acaramubaza byagenze gute ko mbona wahindutse kandi utagwaye niyo yacamubwira ikibazo afise ingorane afise hanyuma Imana iramuha ikiganza ciza umwami arumva ikibazo ciwe kandi acaramufasha niko gutungana kandi bice biboneka ko Nehemiya ari wo gufatira kwa karorero kubijanye no mu kibano rero nuno munsi nibaza yuko indongozi hakwiye kuba imigenderanire myiza n'abafise ubundi butegetsi cyangwa ubundi butware kuko
nk'uko twariko turabira kuri Nehemiya umva yarafise ikiganza ciza haba ku bami no ku banyagihugu canke ku Bisirayeli ko bakora bahuza bumvikana. Ariko kandi nibaza ikintu cafasha na Nehemiya yarubaha Imana, yari yizigiye Imana, yari umuntu asenga, niko novuga ko nawe yarubaha Imana igaciza iramufasha kugira ngo ibyo byose imwe n'iyo favere cyangwa n'icyo kiganza cyiza haba ku bakuru cyangwa ku bato ku bose bakorana. Ariko kandi nabuze yuko ntiyaburiya intambamyi bamwe basani barati na batobiya kugira bamugwanye. Ariko muri byose icyo navuga nuko yarafitaniye imigenderanire myiza n'abandi bose, bisabwa cyangwa bivugwa cyangwa bikenewe yuko n'indongozi uno munsi iba ikwiye kugiranira imigenderanire myiza n'abandi bose bakorana, baba mu ntwaro, mu gipolisi, mu gisirikare cyangwa eka abantu bose, ndetse n'abandi baba basangiye kurongora amashengero nabo batoba bahuza bimwe bakabana amahoro, bakaba bemerana. Murakoze cyane. Ni no kuri ico kibazo nyene narimpejeje kubabaza cingene umuntu nk'indongozi y'ishengero akwiye kugiranira imigenderanire myiza n'abafisi ico boshobora guterera kugira ngo igihugu ishengero ribeho uko rikwiriye. None rero tubashimire kuri izi ntererano mumaze iminsi muri ko muratanga muri kuno kiganiro abakunzi b'amahoro, mwaterereye ibitari bike ku nyifato canke uruhara rw'indongozi z'ishengero mu kugira ngo ishengero rikomere rubakwe neza. Ariko kandi ubu naho mariko muratuganiriza ku bijanye n'uruhara rw'abo bantu mu kugira ngo igihugu canke ikibano cifate neza, kije mu iterambere, gikora ibikorwa bikwiye guteza imbere ababa muri ico gihugu canke no muri iryo shengero. None tubashimire ko mwagize neza kutwitaba, ariko kandi nk'uko mwama mutwitaba tubikoze ko n'ikindi gihe ngira ngo muzosubira kutwitaba. Reka ndabashimire kuba mwantumiye, kandi nshimire n'abariko baratwumviriza, nshimire n'abariko baradufasha mu buryo bwose. By'ukuri igihe cyose nk'ibishoboye, igihe cyose muzontumira nzobitaba, kuko Imana dufise kuyikorera mu buryo butandukanye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Umutumire yari Harubuntu Onesime, twe twamuhamagaye kugira ngo asubire atuyagira ibitari bike mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Reka tubashimire ko mwafasha akanya ko kudukurikirana muri kino kiganiro, tubifurize kubana n'Imana mu byo murimo kandi bahe umugisha. Murakoze. Turakengurukiye abo tuganiririye umutumire wacu Harubuntu Onesime hamwe na mugenzi wanje Guy Nasasagare. Turabashimiye kuri icyo kiganiro cyiza badushikirije. Twizeye neza yuko wumvise wewe usanzwe urongoye abandi uruhara rwawe aho utumbereye. Rero ufite ikibazo cyo wunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera. Nimero ya mbere ibaraba ryitiriwe Gerard, inimero 27. Mugira ibihe byiza naho bitaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwizigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.